Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya 15 duhera ku karongo k'indwi gushika ku ka 13. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo nimwakirane runtu. Nimwakirane runtu nk'uko Kristu nawe yatwakirije yompi, kugira ngo Imana ininahazwe. Nanone ndemeza yuko Kristu yabaye umusuku w'abagenyerewe kubera ingingo y'Imana, kugira ngo arangure imihango yahawe basekuru bose. Ndemeza kandi yuko abanyamahanga bashimagiza Imana kubera ubuntu yabagiriye, nk'uko ivyanditswe bivuga biti, nico gituma nzoguhaya mu makungu nkaririmbira izina ryawe. Kandi birongera bikavuga biti, nimuhimbagwe mw'abanyamahanga mwese hamwe n'igihugu cayo. Ahandi naho biti, banyamahanga mwese nimuhayagize umukama, kandi ibihugu byose nibimushimagize. Na Izaya yavuze ati, haza kuza igishitsi ca Yese, uzovyukira kuganza abanyamahanga, niwe abanyamahanga bazokwizera. Imana yo soko ry'ukwizigira, nibuzuzemo rero akanyamuneza kose n'amahoro mu kwemera kwanyu, kugira ngo mwame murushirizaho kwizigira kubera ubukomezi bwa Mutima Mweranda. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Abana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga rivuga ngo nimwakirane runtu. Ngo nimwakirane runtu, bana b'Imana. Kwakirana runtu, gukundana, kwakira mugenzi waje kukuraba neza, kumuganiriza neza. Ariko reka twumve icyo Paulo abivuga ko byimbitse. Indwi havuga ngo nimwakirane runtu nk'uko Kristu nawe yatwakirije yompi, kugira ngo Imana ininahazwe. Ngo nitwakirane runtu, ngo nk'uko na Yesu Kristu nawe yatwakirije yompi. Bana b'Imana, murumva urukundo Yesu yadukunze, hama Yesu nawe akaba dusaba ko natwe dukundana na bagenzi bacu tukabakiriza yompi. Ariko bana b'Imana, igihe tugezemo nticyoroshe. Ibi bihe turimo, umuntu wese arikunda, umuntu wese ni satuntu twanje. Kubona abantu bafitaniye urukundo ni bake, ariko kandi hari ibyo nshima pe, hari ibyo mbona bikanezera. Na cane reka twumve, reka ntangwa akarorero. Hariho amagurupe, abantu bashobora kubona umuntu agwaye, bagakereya gurupe kubera ko uwo muntu ntashoboye kuronka amahera yo gufasha uwo muntu ngo amwivurize, canke se kuko hariho n'abantu bagwara bikaba ngombwa ko babatransfera kuja mu bindi bihugu. Rero atari ababose nyene bakize gose, biragoye kubona bakubwiye ati umuntu wawe azovurirwa mu Buhinde, azovurirwa Amerika se, azovurirwa Kenya Nairobi. Mbega urugendo bisaba ko rufata indege. Bana b'Imana, murumva aho hatabaye inshuti n'abagenzi n'ibintu bitaba byoroshe. Nicyo gituma bashahu bana b'Imana
mvuze bashaho hariho abantu badakunda kogosha ariko burya nako kararyoshe iyo ukabwiwe n'umuntu w'inshuti mukundana. Rero bagenzi, ni byiza ko uko byogenda kose udakwiye kwihenura kuri bagenzi bawe. Nawe umutunzi gute ntihabura ahantu ushobora gukenera urya muntu mubana w'umukene. Urazi ko hari jewe narigeze kubamba mu nkambi, nubwo ngiye kwitanga kwa karorero mugabo ariko uraza kubitegera. Nabaye mu nkambi umwana wanje ragwara kuguru kuratabagurika abantu bakaza bavuga ngo nuburimye ngo nuburimye nyimba ruburimye uburima ngo nuburima. Rero nkayoberwa ibyo ari byo nkapfuza kwa muganga bwaca nkasanga ukuguru kwarimutse yo. Rero abantu ngo nuburima ngo yoronka umurima ngo akabihamura ngo byoca bikira. Bantu none je uwo murima nzomumenya gute? Mu nkambi nari umuntu nyene mbona nta muryango nari ifiseyo ngo basingire na mama canke na mwene mama nganirira nterega bari kumbwira ngo uburima ndabigenze gute. Ariko hari abavyeyi Imana ikomeze kubaha kuruhuka amahoro, baritahiye amahoro kandi nizera ko bari ahantu heza. Hama umuvyeyi mwarambwira turaziga mwana tubwo n'uburima tibujya rero woronka umuntu w'umurima yobicira ko bugaca bigakira. Erega ndibaza arandangira ngo nama numva bavuga ko banakara barimo, kandi hari igihe uba mu bantu kumva riraye ngo wamuki nanjye hari igihe nirahira umuryango w'iwacu ngo wamuki wacu kumva umuntu arirahiye umuryango wiwe. Hanyuma barandangira abo bantu, hanyuma ndegera umuntu umwe ndamubwira nturazi je abantu bambwiye ko uwo mwana wanje ibi bintu agwaye ngo ari uburima, ngo rero ngo umurima ngo ni wabuvura. Ngweko kuciwe ndi murima ngo bakubwiye ko babuvura gute? Ndamutekerereza tije bambwiye ko ngo babiciragura ko ngo hanyuma ngo bigaca ngo bikira baje kandi nibyo kabisa. Ikindi gihe nari kwa muganga ino turabona umuzungu byari byarabaye nkuko numva undi muntu twari kumwe avuga ngo ngo bujya n'uburima ngo bazungu ntibazi byari bi. Sinzi rero. Hama rero uwo muntu ngo mugango byasaba ko biba mu gitondo ngo ataracira hasi. Yewe yambwiye ati nzoza mu gitondo. Yaraje mu gitondo uzana wa mwana araciragura ku magura aho twamazi dukorokeye haca hatobagurika. Mana nukuri yaramuciraguye ko bukeye mu gitondo byari byumye umwana acakiruko. Murumva rero ubwo n'urukundo uwo muntu nawe yarangiriye urukundo kuko namweretse icyo kibazo arakifashamo arabikora. Rero bana b'Imana nariko ndavuga kugufashanya mu gihe bikomeye. Nariko ndashaka kuvuga ati igihe wowe ubona ko umuntu mubana ari umukene, hari igihe byoshika ukagwara bikagusaba ko ukenera guteka mu nkono ujya mukena yatetsemo. Bikagusaba ko ujya mukene yoza akagukora kugakira. Niyo mpamvu rero dukwiye kubaho dukundana. Imana ikoresha umuntu mu buryo utazi akakubera inyishu. Nuko rero nariko ndashaka kuvuga amagurupe abantu bakereya kubera umuntu yagwaye, harakeneye support, harakeneye ko dufashanya kugira uwo muntu aje kwa muganga. Bajya rero mubikora mugafashanya mugacanga ijana, ufise ibihumbi 100, ufise ibihumbi 10. Burya abana b'Imana hari igihe nama mbona nyene muri ayo magurupe ugasanga hari gurupe bakreminze, ugasanga umuntu yashize mu bihumbi 5 canke ibihumbi 10
mu gihe harimo uwashizemo ibihumbi ijana, mu gihe harimo n'uwashizemo miliyoni. Urumva umuntu wese uko afise. Kumwe Yesu yavuze ati ujya mu pfakazi yabarushije, n'ujya yazanye bitanu niyo yarafise yarakeneye gucanga mu bandi. Kujya kuba ari ukugira tukore ibi Pawulo avuga muri Yesu Kristo, twese duhurize hamwe dufashanye. Hama nkabona rero hariho abandi bacumbagira, kuko birababaje nko kubona nk'igurupu usangamo abantu amajana 4, ugasanga abantu 100 nibo batanze iyo fashanyo, kandi harimo abafise ubushobozi. Ukibaza kuki urinze ugira telefone ukarinda uja muri gurupe, ni gute wobura ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10 byo gufasha, byo gushira muri bajya bashize mu miliyoni ibihumbi amajana byo gushiramo nawe, kandi telefone uyicaja amahera arenze ibihumbi 10. Nyamara nawe hari umunsi uzokenera bajya abantu. Rero ni byiza ko uba uri muri gurupe ukabona ni ikintu kikenewe gufasha umuntu w'Imana, iyaranje kabisa, utibye utagize iki, ariko ibyo 5 canke 2 nawe ubishiremo, nawe jo bizokugirira akamaro ikindi gihe. Nkaca ngaruka nkavuga ati namambona rero ayo magurupe abantu bakereminga y'abagwaye yo gufasha abagwaye canke abababaye. Nkaca mbona n'amagurupe yo kugira ama birthday n'ama blood shower n'izindi manza z'abakize, kuko sinzi ugasanga izo gurupe bazitabiriye bari kuyacanga gusumba. Kubera kimwe bwe muryoherwa no gucangira ama birthday, gucangira abana bakiri mu nda ngo tugiye kugira za bya bindi by'abana bakiri mu nda, ariko bikatunanira kuvuza umuntu agifise umwuka w'abazima akeneye amafaranga kugira ngo bamuhe za panada, kugira bamutere urushinge. Bana b'Imana, ndi gusigura birebire cyane, mugabo burya niyo nyigisho Yesu Kristo yashatse ko twigana, ko dusabikanya, twige gukundana, twige urukundo, twige gufashanya. Nibyo Pawulo adusaba. Nzi ko bamwe muzabintegera ko, ariko nagira ndababwire mu by'ukuri ntukarabe ngo umukozi w'Imana ngo reka ndamutege, kuko muri abantu benshi mugira ama mariage mugaca mushaka ndabaterera, muri abantu benshi mugira za birthday mugashaka ko ndabaterera, muri abantu benshi mugwaza. Rero nk'abo bagwaye bo umukama Yezu mbaneze ibiganza nyene azaraba ko bagiye bababaye, akwiye kumpezagirira ibiganza nkaraba nanje ko nogira icyo nterereye mu bandi. Rero bana b'Imana tuze turihanganira, kuko kenshi mbyuka usanga bameza musibye kuko mu Burundi twigorewe ngo inzara n'imbeho. Imbeho si inzara n'ubukene nibyo biturembeje, nibyo bituma dutoroka, nibyo bituma mbega bana b'Imana bamwe nobwira mwitwaza ibyo. Ni bande bababwiye ko Iburaya bakize, ko Amerika ari abakire, Australia atabagowe bariyo. Na hamwe inzara itari. Mu Burundi hariho abamiliyoneri baguma bamena indya, no muri Australia na za Amerika barazimena, ariko muri Australia hariho abatubitse baryamye mu migazo batagira aho baryama. Na Amerika nizo ibi bihugu biteye imbere nibyo birimo bambaye ibobo benshi gusumba abari mu Burundi. Rero twige kubaho uko turi, Imana iduhe kubitahura cyane. Ubu rero reka twiruke, reka mbese tuje ku 8 havuga ngo nanone ndemeza yuko Kristo yabaye umusuku w'abagenyerewe kubera ingingo y'Imana, kugira ngo arangure imihango yahawe ba sekuru babo. Bana b'Imana,
Pawulo yari abasigurira ababwira ati Yezu kuba yaragerengerewe, kuba yarasiramuwe, nuko yagomba kurangura imigenzo y'Aburahamu, y'abasekuru yavukiyemo, kuko yavukiye mu maboko ya Bikira Mariya na Yozefu. Yavutse avuye mu nda ya Bikira Mariya, aregwa na Bikira Mariya na Yozefu. Iyo mihango ya se wa Bikira Mariya na nyina nabo mu muryango na Yezu barayimukoreye, nayo yarayikurikije. Ariko reka twumve ingene Pawulo abandanya kutubwira. 9 havuga ngo ndemeza kandi yuko abanyamahanga bashimagiza Imana kubera ubuntu yabagiriye. Aleluya, amen. Kuko ibyanditswe bivuga biti, nico gituma nzoguhaya mu makungu nkaririmbira izina ryawe. Ibyo nibyanditswe bariko baradusomera twihuse ku 10 hakavuga ngo kandi birongera bikavuga biti, nimuhimbagwe mwa banyamahanga mwese hamwe n'igihugu cayo. Urumva abanyamahanga Yezu Kristo yagenyerewe kubw'abanyisirayeli, ariko abanyamahanga batagenyerewe natwe tuhayagiza umukama. Turacyabandanya 11 ahandi naho biti Pawulo aratubwira ibyanditswe kugira tubitahure. Banyamahanga mwese nimuhayagize umukama, kandi ibihugu byose nibimushimagize. Abanyamahanga ibihugu byose ngo bishimagize umukama. Twishimiye ko Yezu Kristo kuba yagenyerewe mu Bayisirayeli bidasigura ko utagenyerewe atari umwana wa Yezu Kristo. Yezu Kristo ni uw'abanyamahanga bose. Yezu Kristo ni uw'abasiramuwe n'abatasiramuwe. Yezu Kristo ni isezerano rishasha twahawe mu maraso yiwe no mu mubiri wiwe, bitaraba ngo nugusiramurwa. Gusiramurwa ntacyo bitwaye, nanjye ndabikorera abana banje, abari bo bose barabikora bivanye n'ubugwayi gice abantu babirinda canke bivanye. Ariko ntuzovuge ngo kutasiramuwe, kubera hari igice cy'abayisilamu basuzugura abatari abayisilamu ngo n'abakafiri, mbega babasuzugura bakavuga ko atanijuru bazobona. Ariko bana b'Imana, ntabwo uzoreka kwinjira mu ijuru ngo nuko utasiramuwe. Oya, kwinjira mu ijuru ni ibikorwa wakoze by'urukundo, ikigongwe wagiriye bagenzi bawe, urukundo, ukubaha Yezu Kristo, ukubaha Imana, nibyo bizotwinjiza mu bwami bw'ijuru. 12 hakavuga ngo na Izaya yaravuze ati, ngo na Izaya yavuze ati haza kuza igishitsi ca Yese, ngo haza kuza igishitsi ca Yese uzovyukira kuganza abanyamahanga. Ngo uzovyukira kuganza abanyamahanga, igishitsi ca Yese ninde? Ni Yezu Kristo. Haza kuza igishitsi ca Yese. Ibyo byavuze umuhanuzi Izaya. Niwe abanyamahanga bazokwizera, ngo niwe abanyamahanga bazokwizera. Haleluya, amen. Urumva rero aho yari karabasigurira ko kuba Yezu Kristo yarasiramuwe kubw'itegeko ry'abayuda canke se ry'abanyisirayeli n'abafarizayo, abayuda n'abafarizayo, ntabwo byasigura ko abanyamahanga nabo baca bumva ngo ko ari lazima gusiramurwa. Oya, ibyo gusiramurwa kwa Yezu Kristo wabaye umuco Bikira Mariya na Yozefu bakoze kubera imihango ya basekuru. Ariko Yezu ntiyavuye mu ijuru aje ngo asiramurwe
kugira abamwemera bose dusiramugwe oya ahubwo ibyo barabimukoreye mugabo wewe yezi ko yadusabye ko abantu tubatizwa ngo ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda umuntu akagera ko amen ndabyemeye kuko nibyo Yesu Kristo yadusabye kubatizwa rero ntabwo rero gusiramurwa ari turufu ijya izindi ariko kubikora ni byiza kuba bishaka 19 akavuga ngo imana yo soko ryo kwizigira nibuzuzemo rero akanyamuneza kose n'amahoro mu kwemera kwanyu haleluya amen imana nyina amahoro iyo twizigiye ngo twuzuzemo akanyamuneza abana b'Imana nta muntu agira akanyamuneza atagasabye mukama Yesu benshi bafise indungu n'amaganya n'agahinda mu mitima jewe naramenyereye ko umuntu ambaza ngo n'amahoro ni n'amahoro n'ukurinda ni nahazimana gose ubundi ngo hiyo murimo ni nukuri turashima Imana gose ugaca usanga bamwiko shangu urayishima mama wanje ngo none gashaka yakugiriye neza yakwaye ibi oya abana b'Imana kunina hazimana uko byo babiriko hirya y'ejo nararose nagize yerekwa ariko iminota iranjanye nagize yerekwa nca mu bintu bingora bibi ahantu hagoye inzuzi ntashoboye kwambuka ibiraro n'ibikinda kandi kweri nuko abantu mutabizi nibyo nari maze igihe ndabimazemo iminsi mugabo ngera ahandi hantu ngiye naho aho nogize ngo camputana n'umuntu w'umugabo mbese ndavuga nti noneho ndayabonye uyo mugabo mbere we acashaka no kufata ku nguvu hama nyene mbona ndi mukaga pe ndamubwira nti wihenda unkoreko papa wanje yeza araguhonda nuko nabwiye uwo muntu ati unkoreko wihenda unkoreko papa wanje yeza aragukubita uwo muntu nyene ngo karaba yuko yonsumira nyene ndabona numva nduzuye mu mutima ndavuga nti papa wanje yeza aragukubita hama aho yonsumiye nyene ngo nkoze ibyo yishakiye sinzi uwundi muntu yaciye sinzi uko Imana igenza ibintu byayo hanyuma abarasamaye gato mugabo nyuma acahura n'ibigeragezo bidasanzwe uwo muntu mbona ari mu ngora ndamubwira ntisha sinari nakubwiye ko papa wanje yeza gukubita neraba none nubona ko ibyo nakubwiye wase kubyubahiriza none ari byo bikubayeko bana b'Imana rero nari kuvuga byinshi ariko murumva twizeye Imana ntidutererana Yesu ntadutererana twege dusabwa twizere hama dukora ibikorwa mukamashaka kugira ngo mwame murushirizaho kwizigira kubera ubukomezi bwa mutima mweranda haleluya amen murumva abana b'Imana ngo kubera ubukomezi bwa mutima mweranda twame turushirizaho kwizigira rero kwizigira njewe mu byukuri hari igihe mpura n'ibigeragezo nkibaza none ibi bintu biriko birangerageza nkuko nibiki kwera ariko njewe igihe cyose nama ndamahoro namanezerewe namanuzuye amahoro uko bimeze kose mbanziti uko byogenda kose nawe uyu munsi ibi bintu bitagenze uko ndabishaka cyangwa byagenze nabi ndabizi hirya y'ejo bizogenda neza kandi koko bikagenda neza igihari twizere Imana twizigira umukama Yesu dukunda abagenzi bacu cyambere na mbere bana b'Imana dukunde abagenzi bacu ubu ikihari abantu bakunda abo banganya ubukire abantu bakundana bivanye nuko bari abantu batumirana bivanye nuko nakananja zontumira umuntu hari uburorero bwinshi ariko niwatumira n'abajya batazo gutumira
urabatumira kuko ntubizi nabo ejo habo. Kazoza k'umuntu canke icyo umuntu ari kiri muri imbere hama Yezu yarakigize ibanga, kiri mu Mana. Imana irazi ibanga rya Zipora hejo, ry'umwana wanje hejo, ryawe hejo. Wewe izere hama wirinde gusagarira canke se wirinde kugirira nabi bagenzi bawe, kuko utaze ejo uzogutera urushinga urwaye, kuko utaze ejo uzokwakira mu biro runaka ugiye gusaba visa canke se ugiye gusaba ibyangombwa runaka. Abantu ntituburaho duhurira. Uwundi yaciye umugani ngo igidahura n'imisozi dukundane. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.